mureke kuza mwirirwamo muvuga ngo abaraboni babi ni babihe kandi ari beza akazi kaho nakintu namavya mbega mu Burundi hoho ntabapfa mu Burundi ho ntabagwara abarabona abantu ba mbere beza ko bicimeze uko hariho amajambo amazimisi ariko arasirikira benshi mwarambajije murambaza ngo mbega Daniel Mugisha ngo muhuriye kubiki canke bamwe barazazanikwa ihibambewe Daniel Mugisha ntababesha by'ukuri atitayeho yuko no bandi umuryango we Daniel Mugisha kuri jewe ni musaza wanje dusangiye papa ariko ntidusangiye mama. Inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha, jewe ndi Daniel Mugisha. Uyu mugore ndamwiyamye kandi yavuze ngo ni mushikanje, ngo ni musaza we, ngo ba mama nibaranane ngo baravukana, nta n'uwo nzi nawe ntanzi yamboneye ngaha nyene kuri social media. Ni mushikanje kuko ari umukobwa nkuko nawe uri mushikanje w'umukobwa uri urumviza iyi video uri umukobwa. Icyo nzi gusa naramufashije bagomba bamutahane mu Burundi, yavugiye Dorokasi umwe wa wundi navugira ngaha amuramuzi natabariza, bamwagirije ko yampaye amafoto kandi bamurenganije koko yari yayampaye. Mugo naragwanye urugamba rukomeye cyane, yamaze indwi zibiri nibatari hafi indwi zitatu muri office bagomba kumutahana, gushika naho nagwanye urugamba rukomeye kugira ngo bareke kumutahana bamusubize ku kazi. Navuganye n'abantu bose ashingira n'icarabo ntazi naracize, aho niho yabereye mushikanje, ntazi niyo mvuka mugabo ni mushikanje nkuko nawe wundi uri mushikanje. Je abo ntabariza rero bose ni bashikanje mugabo nkuko namwe ne wacu namwe muri Arabia no mutabariza mugabo uyu rero kubona avuga ngo abarabu ngo ni beza ngo abakobwa ngo ni babi, ndabona ko byababaje mwe nk'abarundi kazi. Rero ntiyovuga ngo ni mushikanje ngo muce mutinya kumuha ubutumwa no kumukebura ngo muti oya ntaco dufana vraiment, sindanamuzi ndamuzi mw'ivyo ndababwiye. Murakoze, reka dukomeze kumviriza ubutumwa bamugeneye. Yesu ashimwe musaza wacu nyakubahwa Mugisha, uramahoro. Nanje ndamahoro ndashima, ndi umwe mu bamama bari muri Saudiya. Naje itariki 11 z'ukwezi kwa 11, ariko nari narigeze ku zino muri 2018 2019 ndahakora imyaka 2 n'amezi 5. Ikintu rero ngombye kuvuga nico kuri uyu mumama namba ari wenyine wa Mugisha, nawe numusangwa ariko yitwa Yidondo, yavuga ko ari bamubajije ngo mbega mufaniki na Mugisha, aravuga ko ari musaza we. Kuba uri musaza we ni byiza, ariko ku majambo yagiye aravuga hari hayo yagiye aravuga meza nayo yagiye aravuga mabi. Nimba senga sikurya, kuko umaze gusenga ugacira imanza abantu ngo abagore bose baje no muri Saudiya ngo ni intare z'ingore. Mbega ikibazo mfise nawe ni intare y'ingabo ni iki? Icyo ni cyambere ku majambo yavuze nabi. Mbega bose baje ino muri Saudiya bose arabapagani, nta baje bazi Imana kandi abasenga arabasenzi mugabo agahura n'ibibazo. Yo arambabaje cyane, Imana mubabarire cyane kwayo majambo. Baje harimwe abasenga ariko benshi barahuye n'ibibazo kandi basenga, kandi sibwa Imana ntiyabumva, yarabumva. Mbega wewe yatanze ubumeraki ku Mana kugira ngo yemegwe n'Imana? Nta baje no bemegwa n'Imana ariko bakagira ingora. Mbega hashigikira ngo abarabu ngo ni beza, nta makuru afise. Bamwiminja gute kandi ari beza? Bamuheraniye gute amahera kandi ari beza? Nagira bari kuba beza bakamuhemba amahera yiwe yose bakavanako. Nagira bari kuba beza bakamugaburira ntiyicwe n'inzara, ko bashinga inteko bose ari beza. Yari gufuma avuga ati abarabu harimwo babi na beza. Rero mwabantu mwe b'Imana, Bibiri ivuga ngo tugendane ubwenge, muze ino musaba ubwenge nka umwe Salomo yasaba Imana ikamuhindurira ibihe ikamuha ubwenge akwiye kujana. None rero namwe bakundwa muri ino nk'abarundi n'abarundi kazi,
dusenge dusaba inkomezi Imana kugira ngo Imana iduhindurire ibihe. Ntiyari kuvuga ngo turi intare z'ingore, ngo twaje no tudasenga, ngo ntidusubire kwanikira amenyo, ngo dutabaza, ngo tukugorera ubwenge, ngo yewe Mugisha ngo ibibazo biraturembeje. Hajya ntawurira adakubiswe nyakubahwa Mugisha. Umuntu ari inzarira abarira kuko yababaye. Ntazosubire kuvuga nabi gutyo ngo aze kuvugira n'abatamutumye. Oya, si byiza. Nukuri arambabarira hari ntanze na sindamuzi muganda umurundi kazi. Nukuri yaravuze amajambo menshi, nahereye ku ntango ndayumviriza. Yaravuze amajambo menshi, harimwe aho yavuga ari ukuri n'ahandi atavuga ukuri, akavuga didinganya ahindurira nariri. Bigasi byiza. Vuga ukuri aho kuri, wirenganire. Ntuce wishira hejuru ngo je ngo nyaga n'Imana, ngo Imana yarambwiye ibi, ngo naje kuri misiyo. None ko yaje kuri misiyo amaze gutanga ubutumwa mu Barabu bangahe, amaze gushingisha urushengero ino muri Saudiya uruhe, kugira ngo twese tuze turahurirayo dusenga, kugira ngo iyo Mana idukoreshe. Kumva twaje no turabapagani, twaje kwihagira imiceri y'Abarabu, hanyuma tukibagirira ubuzi bwatuzanye da. Tugaha dusimbira kungurukana umenye tukavuga ibitari byo kuko duhaze imiceri y'Abarabu. Yo, si byiza nukuri, si byiza kurogota. Kandi ugaca wishira hejuru, ugashaka kuremera abantu, ugashaka kwerekana ko ari we Imana icamwo, abandi bobo ari ubuhonderi bwo ngaho owe badasenga. Twese turasenga. Nagende buke bukavuga amajambo makeya. Imana ntabwo ikunda umuntu yishira hejuru ngo je ndayaga n'Imana, ngo Imana yagiye inkuraha, ngo Imana yagiye inkorera ibi. Ego gushingira nta Imana ko yagiye gukorera bigana biriya, muga ntiwaca wishira hejuru ngo naje kuri misiyo y'Imana, ngo umunsi ngo misiyo y'Imana yarangiye. Oya nukuri kw'Imana. Twese turasenga, twese turabakirisu. Kirazira guca urubanza, gucira urubanza, kirazira guca urubanza kuko umucamanza ntaragera. Burya nubwo twaje no muri Saudiya, abantu barino yaba umunyabyaha Imana iramukunda, n'umuntu Kristo Imana iramukunda, ntawe Imana yahevye. Oya yararengeje urugero, yaravuze amajambo y'indenza rugero. Naje nategereje amatwi, numva n'ubwenge bwanje buransize. Ego hari abamwe bavuze nabi, je singomba kuvuga nabi kuriwe, ariko arazararaba yikebuka ku majambo avugira kungurukana bumenyi. Ingena meza banza gosora amajambo ati mbege iri no rivuga cyangwa sinorivuga, iri ratsitaza bene da cyangwa niryo batsitaza. Nukuri naje ndababaye kwigeje bavuga ngo turi intare z'ingore. Mbega we ni intare y'ingabo? Iyo misiyo yamuzanye yaje gushingisha urusengero. Ndabisubiyemo, hari icumba cy'amasengesho aruguruza ngo hamagara Abarabu bakizwe. Hariho wovuga ko ari mu missionnaire, umva yaje kuri misiyo ko umuntu yagiye kuri misiyo, mu missionnaire yagiye gutanga ubutumwa. Mu missionnaire yagiye gutanga ubutumwa. None nawe amaze guha ubutumwa bangahe muri Saudiya kugira ngo bihane bakizwe? Ahubwo araraba nawe ko atari ntakebwa mu zindi. Arabe ko atari ntakebwa mu zindi. Kirazira kwishira hejuru mu vy'Imana. Mu vy'Imana nta muntu yishira hejuru, ahubwo mu vy'Imana uca bugufi, ukavuga ukuraho kuri, ukareka kubera nguvuge ngo urya aragororotse, ngo ntabwo agororotse. Oya nukuri yagize amakosa kwiryo jambo, kandi numvise ko yatanze ikiganiro kwa Mungu, muga yaragize amakosa gushingira nta Abarabu ngo ni beza gute, ni beza gute? Ko je nababaye mu myaka 2 n'amezi 5 ndabazi, ni beza gute? Ni beza gute? Ibi bakora n'ukwirengagiza kwabo, n'ukwiyandagaza kwabo, ugacivuga ngo Abarabu ni beza. Umwarabu n'umwe iyo bava kagera. Ego utomboye inzu nziza urayitomboye, utomboye inzumbi urayitombora, kandi ntiwoca uyigwamo ngo upfanirane ngo uri kurahamagara Imana ngo Mana ngo nabara ngo aha hari aho utabaza ariko bikanka kandi wasenze. Ntacyo avuga ngo wasenga gose ngo Imana yemera kurusha abandi bose, ngo abandi baje kwibadarira muri izi ntebe z'Abarabu. Nta wavuye mu Burundi aje kubadarira mu ntebe z'Abarabu. Oya nukuri kw'Imana, oya murukuri. Kandi hava mu Burundi atashaka gukora. Tuva mu Burundi dushaka gukora, ariko kubera ko ibibazo uhurira mu nzu ya runaka y'umwarabu bikanka kuhicara, ukemera umunimba wariye ukaja ku mutwe wawe kandi utarunaniwe no gukora. Rero nimba yaragira ubwo buntu, ntaca shimanga abantu bananiwe, ntaca shimanga abantu byanse, ngo acabana nko kumega ni binyantege nke, acabana nko kumega nta kazi bari bashoboye. Imana imubabarire,
nukuri mubabarire ntanzi nabisubirwe nanjye sindamuzi mugabo by'ukuri Imana mubabarire yaravuze amajambo y'indenza rugero nuko ntashobora kurondogora nkuko nawe yarondogoye ariko arambabarira kwera hari kandi iyo audio uyitange ayumve ko ariko arababaza imitima y'abarundi barimo si byiza none nk'uwo mushize kuri office ngo genda uvugira abarundi umve wavugira gute yamaze gushingira intare ko abara bari beza ahubwo abarundi kazi aribo babi bakwiye gusenga Imana bagakubita umudayimoni uri mu barundi utuma badakora si umudayimoni uri mu barundi utuma badakora ni bene kudukoresha bameze nabi aha nuko twihangana bamwe ducindire ati turabe ko tuba turamaze kabiri ahandi ho twese tuba tumaze gutura akaborogo tugata tukorokera mu mabarabara kubera iki ibibazo muhurira mu nzu y'umwarabu ntasubire kuvuga uko ngo ni beza hariho beza nababo rero nukuri Imana imubabarire natavye ndiko ndumvira ikiganiro ciwe imubabarire cyane imubabarire ku majambo yagiye aravuga arisubirako nivyo Yesu nashimwe nibaza ko meze neza nanje ndaho ndashima uhoraho hanyuma je ndi umurundi kazi nkaba ndi muri Saudiya nabonye video wa posting yo muri YouTube bavuze yuko ijya ujya mu mama ariko arakubitwa n'abajya abana bavuze yuko umuntu yibona yorungika voice cyangwa akandika muri commentaire rero nashimye ndungike voice hama ibyo bintu ino biriho abana bino nuko bameze umwana arakwigenza ko arabe yuko mwukina canke uwo mukubita nuko bimeze ari umwana gukubita nka kurya arabe yuko uwo mukinisha sivyo amaze kubona ibyo bintu abana bino barabigira cyane bivanye nuko umukozi adashaka kumukinisha kuko naje nka byaranshikiriye aha jewe ndi n'abana bahari ariko haraza abuzukuru uyu mu mama abuzukuru biwe baje umwe afise imyaka 8 w'umuhungu n'undi afise imyaka 4 w'umuhungu nyene uwundi afise imyaka 15 uko w'umukobwa niwe wa mbere rero ubwo abo babiri w'imyaka 8 nako k'imyaka 4 baje ngaha baratanguye banyigenza kuko nyene akakaza je rero apana ibya ngo bamukubita iminu ze imisego jewe karaza nyene kagatumbereza kagahengeraho na samayi kakankubita ikofe ryo mu maso nyene nkumva ko ndababaye ariko nkavuga mana jewe makwihangana sinaje gukubita abana babandi no simape nikwegera umwana arabigize nk'incuro 3 ndamubona avuga gize namukubite mutima gacubya oya reka ibyo bintu nibikwegera ndamureka ndahitamo kumureka umwana arabandanya uko nyene kugira bihere je rero naciye mfata nkaje nk'umuvyeyi navuze rero uyu mwana uyu kugira je ndamyegereze iyo ngeso ndayimukuremo naciye ntangura kuza ndamukinisha aje akankubita naca namufata nkamudigadiga agatwenga akagenda akaza kandi akankubita nkamudigadiga akaza akagenda uko nyene haragera igenda mubwira oya gukubita kujya namakosa uzoza uraza ukinisha nkuko sivyo umwana aciye abiheba n'ubu narabisubira ngo waza ngo ankubite oya naza emwe narasubira rero uyu muntu kubera abo bana baza baramugira nkuko abo bana baba bashaka ko bakina baba bashaka yuko bakina sivyo kuko abavyeyi bino urinze umuhamagara ngo ingura abana bawe ngo bariko barankubita nigeraza kwereka aravuga none aba bana bagano kubo gukubita wewe naza kandi ashitse nacavuga aratwenga nacavuga ikintu nakimwe aratwenga akigira rero abana bino baba bashaka yuko arakwigenza ko arabe kumwe numeze kumukubita canke kumukinisha akaza akagukubita nk'uyo mugore nyene baje baramukubita umusego nka kurya je kubwiwanje ko mbona bamukubise nka kurya nabakankamira abareke abwo aca twenga atwenze buca bwiruka akaza kana bagakubita agatwenga aca agenda akabakijya misego akabakinisha agize icuro 2-3 nibo subira kandi kugira nka bijya bintu bagize ariko baje agaca kankama akavuga akabwira mama wabo ngo ngurabe
harya rero nabone baca bakunda birya nyene baguma baza uguma uvuga uko nyene baza uguma uvuga uko nyene rero hajeje ico nabonye abo bana bari bashaka yuko bakina rero abana bino amaze kubona ko utamukinisha aragira uko ariko kose arabe yuko basi bomukinisha bene gusa nafatisha bavuge yuko ngo bari bashaka kumukubita oya je ico nabonye bari bashaka ko bakina kuko nabonye igihe yavuze ahamagara mama wabo ugaciye bwiruka butwenga wene gusa jewe cono ntuvuga nkaje nyene vyanshikiriye na jewe uko nyene rero yoza bagize nka kurya abakinisha burya umwana umaze kumwigira ko umugenzi ico umubuza aracumva amaze kumwigira ko ubugenzi arababwira ivyo bintu vyo gukubita umusego navyo nshaka muzoze muraza dukina uko bazoca bamenyera uko nyene k'umwana uko umureze nuko akura rero nico nagomba mvuge hama murakoze ndabaramukije cane abantu mwese dusangiye kuba muri bihugu by'Abarabu nitwa Rosine Sori shingiye kuri video nabonye y'umudamu pe ukuvuga inzira ya mbere yo kwikurako abo bana umwana w'umwarabu arakunda gukina cane abo bana uko bangana barakunda gufyinisha umukozi baba bashaka mwiruke bagukubite nawe ubishure batwenge biruke nivyo baba bashaka kandi umwana w'umwarabu mwimenyereje ngo mukine nimba ugitayo yigukatisha azi ngo muriko murakina umwana ageze muri urwo rugero niko bameze bakunda gukinisha umuntu bamukubita hari n'abakubwira ngo tuje gukina umupira hari n'abagutera imisego kugira ngo nawe ubasubize babe baratwenga niko bameze jewe nkurikije uko nabibonye wenyene ntiyari kuvuga ngo heraba kuko bamaze kumukubita akaguma afata video aricaye bobo ubwabo uko bameze baca babona ko bariko barakora ibintu vyiza ariko ngaho yatera intambwe akababwira ati si vyiza ivyo muriko murakora ni bibi hama madame wiwe nawe nyene biraterwa n'uburyo n'umubano bafitaniye akamuhamagara apana gusemerera yicaye akamuhamagara akamubwira ati kubera iki abana bihanize ntibaze barankubita imisego akabihaniza ariko nawe ubwiwe namba hamaze iminsi arafise kubabwira ni nk'uko bari kumukubita uko agaca yihagurukira akababwira ati musubiriye ni bibi ntimubisubire ni bibi ntibabisubire kuko aho bariko bamushotora mu nzira yo gukina vyaboneka neza ko bariko barakina bamubonye aho yicaye cane ko umwana w'umwarabu akubonye uri umwirabure aba yumva yo gutangarira aba yumva yo gukubita arabu kuvyitwaramwo niko bameze bakunda gukinisha abakozi kenshi barakunda gukinisha abakozi irindi kosa naryo nabonye kuri uyu mudamu mumbabarire ahantu yari yicaye impuzu zari imbere yiwe zari zicafuye cyane zari zicafuye usibye no gucafura murabona namwe muriko muraraba kw'iyo video ahantu yarari nta suku rihari nk'inzu iri mu mukozi ibihuzu namba yari mu cumba namba yari muri saro ibihuzu murabona ko bisanzaye ukuntu okay ico ni kimwe iryo ni kosa hama kuvuga ngo kuva mu gatondo sindarya n'amazu make umukozi afungura saa sita vyategwa n'amasaha yarimwo hama iki gihe sinzi ko iyi video ari shanje turi muri Ramazani hariho abarabu benshi nabo bafata umukozi bakamwiriza mu mafungo kandi atari mu mafungo atifatikanije nawe
yateka n'akantu k'aya mazu y'abasamirana ugasanga ntibabikunze ngo bica bimota mu nzu, bakaba bazi ko muza kurira rimwe. Kenshi icyo kintu baragikora, icyo kintu baragikora. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubibona uko urabyihanganira, canke se ukaraba nk'akantu mu gikoni ugatora ukarya. Ariko benshi muri Ramazani iyo hataraye indya canke se ngo ubure uri ahantu umenyereye umenye ingene wigenza, kuko umwarabu ntazokubwira ngo tora ngo tora umukate, ngo tora iki urye, wowe nyene uriporogaramu ukamenya akantu urya. Hari n'abakanyegeza, ukakanyegeza iyo urara ukakarya ukanywa amazi hama ugakora akazi, niko bimeze. Ariko umwana araje aragukubita urica, ahubwo uhamagaye madamu umubwiye n'ibintu atumva, aho yari guhaguruka agatera intambwe akamusanga iyo ari madamu akamubwira ati aba bana nubwo yari kuvuga bitumvikana kuko abashyira ikofi, akamwegera madamu ntavuge uko. Ikindi kintu, iyi videwo uko biri kose ngerageje kuraba yayifashe ariko ntigeze atera intambwe ngo abwire madamu ibyabaye, kuko abo bana bashobora kuba babikoze atari na nyina wabo abibatumye, kuko namwe mugerageje kuraba murabona ko harimwo utwana dutoya, harimwo akana kaba gafise nk'imyaka 3, ako nako nyina ntiyokabwira ngo genda ukubite umukozi. Juste je nibaza ko kwari kumukinisha, uwo ni nkanje uko nabibonye, nibaza ko kwari kumukinisha kuko abana bino barakunda gukinisha abakozi muri iyo nzira, ahubwo we nyene yavyitwayemwo nabi. Hama muze muribuka ko hari amazu menshi barya rimwe ku munsi. Iyo umaze kubona gukorera ahantu barya rimwe ku munsi, nta kindi kintu ukora, uca wiga ingene ubaho, uca wiga ingene wiba akantu ukagashyira iyo uryama ukakarya, kuko umwarabu nta kibabago agirira umukozi. Abo rero bari muri benshi batameze uko, bari muri bake batameze uko. Aho habayemwo ikosa vraiment, habayemwo ikosa, ariko bishobora no kuba byatewe no ku mubano mufitaniye, kuko namba nawe mukobwa wicaye imbere yawe hasanzaye impuzu, biboneke ko ushaka kuba wicaye usa n'umuntu yahagaritse akazi canke hari akandi kabazo kanaka. Rero mu gihe washavuye abana b'abarabu bakakubona aho wicaye, ni gake umwana w'umwarabu mutoya nk'uwo azoguca atakunoshoye akantu uri ahantu wicaye. Mana ni gake. Hariho n'ahantu uja ugasanga abana baho ntibakwegera, baragutinya, canke se mama wabo yarabahaye ihane iti kirazira kwegera umukozi. Mumbabarire ndabivuze, ni icyiyumviro ntanze bitewe nuko nabibonye nuko nacunguje video. Umuntu wese agize ikibazo nk'icyo uregera umumadamu ukamubwira ati abana ukuntu, hama umwana arashaka kugusanga ahantu uri akaba yagutera n'ikintu kikubabaza, niko bameze. Ariko iyo umweretse ikintu wakoze sico usubiriye, ukanamubwira mama wiwe 2 gatatu, ariko ugumye uvugira aho wicaye, oya, umwana w'umwarabu kweri ntiyumva, araza akagutera ikintu akiruka twenga akongera akagaruka. Si byiza rero kugiranira imimenyerano n'umwana w'umwarabu, kuko ashobora no kugutera ikintu utabizi, wewe aba yibaza ngo muriko murakina, oro nawe urababara. Turashima Imana yoyo data mushobora byose ituba hafi, tutari tubikwiye, ariko kubw'imbabazi ziwe n'ikigongo ciwe tukisanga tukiri bazima. Ni ukuri ruvuga ngo Imana ishimwe cyane. Hama muvyeyi, jewe naravye urya mukobwa, nariko ndaba ibiganiro, hari ukuntu iyo ndose akanya sinkunze kubikurikirana ku masaha kubera bivanye nyene ubuzima, bivanye n'akazi, ariko rero ubu niho nari ndose umwanya ndiko ndaba ibiganiro vyose ukuntu vyakurikiranye.
hama ncangwa kuri iki kiganiro c'uyu mukobwa ariko atabaza ngo mabuja wiwe ngo amurekurira k'abana bamukubita. Jewe nk'ikintu ndiko ndaraba iyi video ndiko ndaraba ukabona aba bana ukuntu bangana, antuka ukuntu bangana urabona yuko si ibintu vyo kumukubita. Jewe ikintu novuga nka jewe ndiko ndavyihweza nk'impanuro nomuha, donc abana n'abamarayika, kuko ndiko ndaraba ngaho nta mwana arimwo akwija imyaka 10, ntawe urimo kabisa. Nibaza yuko ngira nk'uwoba afise imyaka myinshi ingana nk'6 sindabizi, ariko tuvugishe ukuri nk'abantu b'Imana, ashobora kuba ataribaruka abe umuvyeyi, ariko nibaza yuko ariyo yotera aja, kandi naho atoba aribaruka nibaza yuko yoba yarabaye ahantu hari abana batonyi biwe canke ibintu nk'ivyo babanyi. Rero hari ikintu je nagira mvuge, burya abana ni basi umwana uramwakira nkaho urabona yuko iyo baba bariko baramukubita donc bozana inkoni, muga urabona batora imisego, bafise ibipopi, muri make ntiwovuga ngo ni ukumukubita. Dutahure neza yuko abana barakunda gufyina, twese aho turi nuko nyene abana bameze. Ahubwo nagenda mubwire iki kintu, burya kugira amabuja wawe burya anagufate neza, birashoboka n'abana yuko ushobora kubigiramwo uruhara, donc nk'uko kuntu bariko baraza bamwereka ko bariko baramukubita, apana guca bereka yuko ari ashavuye, ahubwo vyiza nace abakinisha anabakankamira. Umwana urashobora no kumukankamira ukamwereka nyene, ukamuraba agatsure gatonya, apana rwa rutsure runininya ngo umwana ace anagutinya, ukamwereka ko muriko murakina, hanyuma ukamubwira ati ndabihevye, kugira umwana mumenyerane. Donc ngaha abana bashaka ko bakina, kuko je nk'akarorero nama ndabirabira ahantu nkorera, abana baraza uretse n'ivyo bintu vy'imisego bakazana n'amazi bakaza kuyagusukako, ariko iyo ubahaye umwanya ukabanza ukabakinisha, ukabiyegereza, ukabatwengesha utuntu nk'utwo, umwana uramubwira ati ok biraheze rero biraheze. Aho je nico kintu numva nomubwira, ahubwo abana baramukeneye, baragomba yuko bakina. Uko kuntu nako avuga ngo yiriwe adafunguye ibintu nk'ivyo, basha nukuri tubwizanye ukuri, burya abana nk'abo biragoye yuko wobazana mu bibazo nk'ivyo, nibaza yuko ataho biba bihuriye nk'abo onye je ndiko ndabona n'ivyo bibazo baba bafitaniye n'amabuja wiwe ntavyo baba bazi, ko n'abana bato vraiment. Rero je nk'impanuro nomuha, impanuro ivuga ngo abo bana nabiyegereze, nimba baje uko nyene ndiko ndabibona bari baje, abatwengere, abakinishe, hanyuma haciye akanya ace ababwira ati oya biraheze. Nyene umwana umumenyereje uko, donc azobona yuko muba muriko murafyina, hanyuma mu nyuma uko hazogenda haca imisi niko bazogenda urabibakuramwo bukebuke. Mugabo uciye ubereka yuko washavuye, uciye ubereka yuko wavyimvye, donc urumva baca babona ati uyu muntu ameze gute. Ikindi naco vyerekana n'ishusho mbi imbere y'umukoresha, vyerekana amashusho mabi, kuko umwana aje nk'uko bariko baraza, nk'uko iyo video nayo ndayibonye, hanyuma ugaca ubereka yuko umenga ntubakeneye, n'amabuja wawe uraheba akavuga ati iki co n'igikoko, akakwiyumvamwo nabi. Rero je n'ukuri nk'ukuntu nomubwira, ikintu nomubwira ni iki, abana bino niko bameze, kandi si ukuvuga ngo nabino gusa, n'abo mu Burundi iwacu niko bameze. Donc umwana arakeneye, abana barakunda gufyina, baba bakeneye no gufyinisha umuntu. Rero ni ukuvuga ko izo mind uba urimwo z'ishavu, z'ukuntu muba mubanye nabi n'umukoresha, ntuhave uzifatanya n'ivy'abana, ahubwo abana biyegereze. Burya nagenda kubwira, iyo utomboye ukagenda gukorera ahantu hari abana bato nk'abo, kenshi biraguha
biraguha igikundiro iyo uvyifashemwo neza, abana ukabakinisha, abana ukabiyegereza, nimba ari izo ndya utarose uwo mwanya utazirose ukikawusha, uwo nyene ukerekana ko atacabaye, hama ukiyegereza ba bana ukabakinisha, ukagira nte, bazanye iyo misego nyene ukabereka, bagiye iyo gukubita ugaca ubiyegereza mukabanza mugakina, ukagira nte, ukabatwengera, naho uba ushavuye ishavu nyene urarinyegeza, hanyuma mu nyuma ukanduka nyene ukabaraba nyene agatsure gatonya, ukabwira ati okay biraheze, mugabo ntuce wiyumvira ngo urumve ngo mabuja arabandekerako ngo bankubite iki, oya abo bana vraiment biraboneka yuko baba bariko baramufinisha, vya bintu nyene abana b'iwacu canke abino donc abino bamenyereye gufyina. Rero jewe nk'impanuro nomuha, nka jewe nyene uko ndavyumva muri jewe, nomubwira ngo ahubwo abo bana mu gihe baje biyegereze, kuko nibo bazoguha igikundiro, kuko yaba ari batazomuha igikundiro hagati ya mabuja wiwe n'abo bana, ni ukuvuga yuko mabuja bagiye kumwegera bomwirukana, yobirukana akavuga ati ntimumwegere uwo ni mubi ibiki n'ibiki, ariko mu gihe anabareka, hari n'igihe abareka kugira arabe ingene afata abana, ingene abinyugutura. Rero vyiza ahubwo nagabanye ishavu, abo bana baje abiyegereze, abakinishe, abatwengeshe, afate utuntu nyene ivyo bipupe bafise abatwengeshe nyene abakinishe, iryo shavu yoba afise arinyegeze, nico kizonatuma n'izo fungurwa bamwima azozironka, urumva azozironka, donc azoba yerekanye ishusho nziza, kuko burya harya umwana itunga rya mbere n'umwana, jewe ivyo vyarigeze kumbako, ariko nyene barambwiye ko batankunda ngishika, arambwira ati sindagukunda, ariko jewe igikundiro canje nagiye kugihabwa n'abana, abana baratonda bagakina bakagira nte, bakambwira Linda dushaka dukine, hama nyene nkabegera nkatwenga muri bo nyene naho nabashavuye, nkabereka ko ataco bintwaye. Burya abana mu nyuma mama we yagiye ambwira ngo ndagukunda. Uyu munsi yambwiye ngo igihe uzoshakira gutaha nico uzotahirako, none ivyo ndabikesha iki? Ndabikesha abana, kubera iki? Abana nibo banshizeko igikundiro, ni ukuvuga yuko umwana iyo umwiyegereje ukamufata neza, ni ukuvuga ko umwana aratuma uronka ikintu cose utari kuronka, ikintu bagukumiriye umwana aratuma ico kintu bagukumiriye ukironka. Je rero nk'impanuro nomuha, ni ukuri nomubwira nti iyegereza abo bana kandi atuze, abana niko bameze, abana n'abamarayika, abana ntibazi ico bakora, ahubwo aho nyene baje kumukinisha bamukubita nabiyegereze, abari ku mutima mwiza atwenge, naho azoba ababaye, naho azoba ashonje nkuko ashonje, ariko yihangane atsinde ishavu, akinishe abana, abiyegereze, urumve vyose bizogenda neza. Ego nico nomubwira, hanyuma ikindi naco ntaze abereke yuko abakankamiye, kuko donc umwana kurya kuntu aza kugukubita hama ugaca umwereka nyene yuko umenga urarakaye, bituma akuraba nawe akagutinya, amaze kugutinya rero ni hahandi uca usanga mabuja wawe muriko murarabana nabi, murabana yigwa avuga ati iki co n'igikoko kimeze ukuntu ntigikunda abana, ibintu nk'ivyo, ugaca usanga biriko bikuzanira ishusho mbi. Ego je nico kintu nomubwira n'ukuri, ahubwo nagire ko haje ko abana baza kumukinisha, kuko uko si ukumukubita, oya uko si ukumukubita, n'abana batonya, abo ntibaramenya ibintu vyo gukubita, kandi hano bazana imisego, bazana ibipupe, yaba ari inkoni, yaba ari ibindi, baba bazana inkoni canke ibibando canke ibiki, ariko biragaragara neza ko bariko baramukinisha. Rero ahubwo niyegereza abo bana abakinishe, nibo bazomuha amapeta, nibo bazomuduza amanota, je nico nomubwira. Ego sawa sawa, mugire umugisha, ubuntu bw'Imana bushishikare kubana namwe, kandi ubuntu bw'Imana bumubeko, imbabazi z'Imana zimubeko, igikundiro c'Imana kimubeko, Imana imutwenze ayo marira afise, ivyo bibazo afise, si vyiza guca ubwira ngo Karine, oya, ahubwo nyene ugire ubwo buntu, umwana akaza kugukinisha, mwiyegereze nyabuna, umwiyegereze umuhe umwanya, mukine
bakine umwe ko akatana kimwe naho mabuja wazoheje gutuka naho azoheje gusesa kamazi iyegereza umwana wiwe ko mabuja wazoba akunda umwana wiwe ni ukuvuga ko umwana ikintu akunze n'umuvyeyi wategeza kugikunda nuko bimeze rero nomubwira nti ahubwo ko abana bariko baza kukwiyegereza bagukinisha bagira handi uko ukose umukubita kabisa oyaye ukose ukumukubita ahubwo aho nyene nafatire ngaho nyene yiyegereza abo bana abakinisha ariko abakinisha abonye bagiye kurenga urugero ko umwana ugiye kumukinisha ukarenga urugero hari igihe nyene aca arengwa ugasanga akoze n'ibindi umwana ashaka kumukinisha ukamwiyegereza ukagira nte ivyo nyene bariko arazana nyene ukabimwereka hanyuma mu nyuma ukagenda bimukuramwo bukebuke biratinda bigahera ego murakoze rero mugire umugisha ndabaramukije amahoro y'Imana muraho mumeze neza jewe ndaho ndamahoro ndashima Imana ndashima Imana yo nyitaho ko bwiye ko bwije ntari ndabibereye ariko ikambuza ko imbabazi n'ubuntu bwayo ikanzigama ndabishimira Imana rero cane rwose hama mfashe aka kanya ko kubashimira jese noronka uko ndabashimira bikwiye ariko ndavuga ngo Imana ibampera umugisha Imana ibampezagirire Imana ibahe ico umutima wanyu wipfuza mwarakoze cane kumba hafi mwarakoze kungwanako kuba uyu mwanya nkibarizwa mu gihugu ca Saudiya mwabigizemwo uruhara kuko satani yari yampagurukiye ariko Imana yarangwaniye Imana yaraneshereje rero numva noshimira Imana cane nongera ndabashimira nongera mvuga ngo Imana ibampera umugisha rero kuba ngeze uyu munsi ejo yiriwe adasubiye kundondera kuko na bloka agaca arondera indi nimero agacako nka bloka agaca arondera indi nimero agacako ariko uyu munsi ndashimira Imana kubera ku munsi w'ejo ntarasubira kundondera rero urumva ivyo nivyo gushimira Imana cane cane rwose nongera namwe ndabashimira bimwe bivuye ku mutima bimwe vy'imvamutima murabe agaciro murabe igiciro kinini Imana n'ukuri ibahezagire ibarose ico umutima wanyu wifuza Imana ibagurire imbibe Imana ikomeze imiryango yanyu ikomeze ibikorwa vyanyu n'ukuri Imana ibiteho nkuko namwe mutwitaho Imana ibagirire neza muri vyose numva nobashimira zifise uko nobashimira ariko mu mashimwe yanje novuga ngo Imana ibampera umugisha Imana ibakomeze nukuri ndabashimiye cane rwose ndabashimiye cane imvamutima kuko mwabigizemwo uruhara rudasanzwe rero burya umuntu akwitayeho akagufasha ikintu nk'iki biragoye ukuntu wamushimira rero je novuga ngo kuko muri iyi si ntashimwe ariko Imana niyo ishimira umuntu vy'ukuri kandi ngo ibikorwa dukora ivyo bizoduherekeza nivyo dushingira intahe rero ndabashimira cane rwose niyo ngo Imana ibampera umugisha kandi Imana ibakomeze Imana ibiteho mu vyanyu no mu banyu n'ukuri Imana ibagirire neza mwarakoze cane uraho ndashima Imana je narakurondeye ndakwandikira kugira ngo tuvugane mu mwanya ngira nuko ntabikwiriye kumbure canke jongira nuko ntaboneka ariko ngomba ndakubwira ikintu kimwe kandi mbabarire canke bibiri canke bitatu aba bagore n'abakobwa baza mu bino bihugu vy'Abarabu nabo uzoshobora kubera iki ibibazo byabo byose ntabwo uzobibavugira byose ngo bishobore hariho umumama nabonye ejo yakubwiye ko hariyo abanka gukora birya bintu nivyo ubuzima bwo mu Barabu ntibushaka ishavu ntibushaka amanyama ntibushaka kwishira hejuru
bushaka umuntu yiyoroheje. Umwarabu nakubona wiyoroheje umuzoreka kubana. Abenshi abariko baraza bagomba kwigira inzu z'amabuye, si bose ariko reka ndabivuga uko, kuko bimaze kugenzura iyi minsi yose iciyemwo, ubu rero vyanse umuntu wese asimbira kuntuzanya kuri social media kuvuga ikibazo ciwe. Ariko umwarabu arakunda cane ibanga, abarabu barakunda ibanga. Ico ni ikintu ca mbere ngomba ndakubwire Daniel Mugisha, abarabu barakunda ibanga, kandi abarabu bose si babi, harimwo babi harimwo beza. Ni nka kurya kw'iwacu mu Burundi. Mu Burundi hariho abarundi n'abarundikazi beza n'abarundi babi. None twoca tuvuga ngo abarundi bose ni babi? Oyaye, hariho iki gihugu hariho abantu bagihiririwemwo n'abandi bakigorewemwo, kandi amagorwa atandukanye. Harabaho rero amagorwa akunanira kwihanganira, amagorwa nyene n'abantu bose babona ati kweri aya n'amagorwa, ayo ugaca utabaza. Nivyo birumvikana. Ayo magorwa ndiko ndavuga n'amagorwa make. Ni umukozi kugwara navuzwe kandi afise uburenganzira. Amagorwa agira kabiri, umukozi kutaronswa imfungurwa. Rero ikibazo cyo kutaronswa imfungurwa, indya zihari, ja mu gikoni teka urye. Nimba bateka nabo bakaguha bike, indya nke ziragutunga kandi ukabaho. Ntubura ukundi kuntu wiyaranja, inzu y'umwarabu ntubura utuntu toratora ugafungura. Ubwo buzima twarabubayemwo, abantu benshi twarabubayemwo. Nukuri urakeneye kumenya kwanza Saudiya, histoire ya Saudiya mu myaka ya mbere na mbere iheze. Ati abantu bitwara gute, sorry giturandembeje. Ati mbega abantu bitwara gute, abantu babana gute n'abarabu. Kubera ntihenze je ndakubona kuri ntuzenya kuri YouTube channel subu niburi nibaza ko ari nko kuva nko muri 2019 uko kuri video wakoze tubwira ko twambara ibirato bidukwiriye, kandi iyo video ubyumve ko hariho abantu yafashije. Hajya waradukebuye, waratubwira ukaze, ukatubwira nyene udukarira, tukabona ko wadututse, ariko warabitahura. N'ubu rero kujya wadukarira, ndaguhamagarira no bukongera kudukarira. Hariho izindi ngeso abadamu bari mu barabu bari barihawe, nabyo warakaze, uragenda uravuga, nubwo hariho bimwe bimwe tutagiye turashima, ariko birateba biragenda neza. Rero jewe ikintu ndiko ndavuga ni iki: abantu baje kurondera ubuzima nibarabane n'ivyabazanye, bareke kubona ngo urumva bashaka kubaho nkuko bari babaye mu bihugu bya iwabo. Ndibaza ko nawe ntabwo uri mu gihugu, urazi ko kubana n'abantu bafise urukoba rwera ari ingorane, ariko bigace bigusaba kugira gute? Kwihangana, ukihangana, ukamenya ati jewe ira ubwa mbere, ukaduhanura ukaze, ukaduhanuza agashavu, ukatwereka uko twokwitwara. Burya nzi ko bamwe hari abantu batabuze kubyumva. Rejehada okay, hariho abantu benshi batabuze kubyumva. Kubana n'aba bantu bisaba kubisemba, kubana n'aba bantu bisaba guca bugufi, kubana n'aba bantu bisaba kwihangana, kubana n'aba bantu bisaba guhora icyo ubonye. Ni ukubana n'aba bantu ni nk'umugore agiye kubaka urugo rwawe, ukeneye ko ruba rwiza ukeneye kurusambuza yawe maboko urarusambura. Rero ukwihangana ni ikintu cya mbere gikomeye mu buzima, gisumba ibintu byose. Kwihangana no kugira ibanga, nibagira ibanga, bamenye ibyo bakwiye gushikiriza kuri rezo sosiyo,
bamenye ati kora iki kibazo kirandemereye reka ndakivuge kugira ngo bikunde abantu bose banyumve bamfashe kwikorera uyu mutwaro. Hariho imitwaro imwe twebwe twenyine dukwiye kwikorera, tudakwiye kuremereza abantu. Banyimye indya, bankubise, atari bosi wawe yagukubise, naho nyine bosi wawe yagukubise bigenze gute? Wagiye kwishurana, wagiye gukora ibidakorwa. Mbe kubera iki udashobora gusubiza amaso inyuma ngo ubanze wiyumvira ati ijya myaka ni ukuri nazi izi ngorane ntizari zihari? Ni kubera iki rero bajya abantu baje mu binywabi batari bafite izo ngorane? Abubu baza bavuga ati turungitswe na leta. Sinzi ko iyo leta rero ikiguma inyuma yabo gushika aho bazosubira mu Burundi. Nta bindi bikorwa bizosubira gukorwa mu gihugu, ni leta ikiguma inyuma y'abashagara baje guca amahera bajana mu barungika mu miryango yabo. Ni kubera iki badashobora kwiyumvira ati jewe nka jewe nyene ndagiye gupambana n'ihariyo wanje? Nta bintu na bimwe muriko muracamwo abantu baje kera bataciyemo. Ibintu byo kwitwaza ngo ofisi ngo biki mama kubera muza mwambaye ama uniforme, kubera muza nyene mumeze neza, mugaca mubona yuko ofisi iguma inyuma yanyu. Ico ntigikunda. Ugiye kuri ofisi umwara ukagenda kumwararaza, aragutaburiza itike ugataha iwanyu, kandi undi mukozi aramuzana. None hahomba nde? Erega umwarabu ntahomba. Igihe cyose umwarabu ntahomba, kandi na ofisi ntihomba, kuko wewe unaniwe n'akazi uwundi araza akagakora. Ibyo rero muravyibagira. Wewe uze wanze wiyumvira ati je iyi nzu y'umwarabu nubwo ngiye kuyikoramo sije ndi uwa nyuma, sije ndi uwa mbere, kandi sije ndi uwa nyuma. Ukunje n'abandi bazoza. Ico umwarabu ashatse gukora aragikora. Yo gukura mu Burundi hanyuma akagutahana iwanyu. Amaze kugutahana passport yawe arayibroka ku buryo utazogaruka mu kino gihugu. Ibyo rero mubanze mubihagarike. Ikindi kintu ujya mu byo yavuze ko ari abantu benshi ubunye batagikeneye gukora nibyo. Hariho umuntu ushobora gusanga amaze amezi abiri ariko ariyumvira ibintu byo gutoroka. Twebwe aho hambere hashize umuntu yiyumvira gutoroka ariko afite ikibazo, umubazo nyine ubona nyine ko umenga ni ibibazo nyine bigoye kandi bitagoye, ikibazo cyo kugura indya, ikibazo cyo gufatwa nabi, ikibazo cyo kutabuzwa, ububazo nyine ushobora kubona ko buzogutera akaga, nko kugwa ukabona nyine shobuja atangiye kwiyumvira, aho kurirwa muratera n'amajambo uri kuriyararaza, wacu ukora iki? Wacu uyakoramwo ukisohokera. Twe ntitwajya ku ma ofisi, ahubwo twaravugana hagati ubwacu tugahanurana. Kera twari abantu bazi icyo baje gukora, twari tunafise n'ibanga. Urashobora kurungikira audio umuntu akayumviriza ntaca yirungikira uwundi, ariko ubu wihenze ukarungika audio y'ibibazo byawe ukayirungikira mugenzi wawe. Abo nyene mugabo baje apana twebwe. Uje ubona audio izungurutse igihe isi yose ikayumva. Nico nta bintu byo kuvuga ati reka bahanurane bonyene ubwabo bafatane mu nda. Hano uje umuntu uzumva ngo telefona kuri ofisi, uhana telefona kuri ofisi nizo za gukorera mu nzu y'umwarabu. Gerageza ubahanure, twese tugerageze tubahanure, ariko ikintu ca nyamukuru, ofisi ntizoza kugukorera mu nzu y'umwarabu. Niwe wenyine uzokwikorera, kandi n'utakazi ofisi ntihomba, n'umwarabu ntahomba, hahomba utaye akazi. Umuntu narondere ofisi agwaye, umuntu narondere ofisi abuze ikindi kintu nyine kinini gikomeye atashobora kuyironsa, ibindi bisigaye mu vyihanganira. Ntibangurira impuzu, ntibangurira isabuni, twese twaravyigurira tukabaho. Ntibangaburira, ureka kuronka ivyo urya kubera iki ngenze buhoro nararonka ivyonge. Uraja muri firigo, kivuguto ntikiba kiriyo. Nta firigo y'umwarabu burinja, kiretse agenda yugaye igikoni. Uwo nawe agenda yugaye igikoni yumva ko aba ari too much. Ako ntanca nkora iki rero? Tuvuga ati hagupfa ndazanzana, kuko ngiye kuri ofisi baca banahana mu Burundi. Nivyo nagomba kugushikiriza kweri, murakoze. Ndi umwe mu barundikazi bari mu gihugu ca Arabia Saudite. Jewe ikintu ngomba nshikirize kuri izi mfu ziriko ziraba. Egome nta muntu ahunga urupfu. Umuntu umunsi wiwe wageze aragenda. Ariko hamwe hamwe hariho abantu bapfa kubera isanganya. Nk'uyu Bahati yapfuye kubera isanganya. Uyu nivyo bamuhaye biraboneka, kandi vyaranavuzwe ko bamuhaye isumu.
ivyo rero biragoye ukuntu ushobora kuvyiyubara mubu buzima turimwo bwo hanze inyuma ya kontra. Reka mpera hondi rero ingorane zihari n'abantu twebwe abantu turi inyuma ya kontra tugomba gutanga ko ubuhanuzi, ubutumwa bubashikire nubwo aho babikora harimo n'abatabikora. Akenshi abakobwa mutunze barava ku buzi, bakava ku buzi bakababwira ko mugwaye, ariko mukihutira kubasaba amahera y'inzu aho kubanza kwirukanga n'amagara yabo. Ivyo cane cane bikunda gukora abantu b'abadarara benshi bitaho amahera aho kubanza kwitaho ubuzima bw'umuntu. Ugasanga umukobwa avuye ku kazi ariko arakubwira ko agwaye, aramaze iminsi 2, iminsi 3, amagara n'amazi aseseka nibayore. Ariko benshi barabikora, abadarara benshi barabikora, bakajana abakobwa babo ku kazi bakavayo bagwaye, hama bakabavuza n'ata amahera baba bafise, ko hari igihe ushobora kugenda no kuguhemba ntibaguhemba, bakakwirukana batanaguhembye. Barakuvuza hama bakaguha fagitire wakize no kukugaburira bakugaburiye. Rero urumva nko hanze hoho novuga ati ni mitende, nubwo atanyambo ibura gahonze, ariko nabo nyene ntibera, bategerezwa kwitaho abo bajejwe kuko nibo baba ari nk'abavyeyi babo, bobo ntana ofisi birukira. Ku kibazo c'abantu bari muri kontra naho abenshi baza biyumvira cane ofisi ningira ikibazo ndoja kuri ofisi, ningira ikibazo ndoja kuri ofisi. Ariko Mugisha, reka ndakubwire ko ibi bintu vyamyeho. Jewe nta musi n'umwe nabigenda ndakurondera, ariko no musi birabaye ngombwa ko ndakurondera. Ibi bintu vyo kutitaho abakozi vyamyeho kuva kera, ariko ubu vyarenze. Kare abakozi bakiza bacinyigeje nta bantu bapfa nk'uku, ariko ubu bitwa ko baza barungitswe na leta, abantu barapfa hovyo. Abo kuri ofisi ubituye ntaco bagufasha, uri umukozi ukava ku kazi ukagenda kuri ofisi, ahubwo aho kugutunganiriza batera bagukatishirije itike watashe iwanyu. Ushobora kwibaza nk'umuntu ashobora kuba yavuye mu Burundi agakora ukwezi kumwe ntahembwe, yagira acasaba umushahara bagaca bamwirukana kuri ofisi, bamushikanye kuri ofisi aho nyene amaze ukwezi kumwe, viza yiwe ntirahera, bagaca bamurungika no mu Burundi. Nejo hari abantu barungitse mu Burundi kandi bari bakeneye gukora. Ibi bintu navyo vy'ingwara zisanganya, uyu mukobwa yarayapfuye aguye kuri ofisi, uyu yapfuye kubera umukeno, uyu yishwe n'umukeno. Rero nkaca mpamagarira abakobwa, abarundi kazi mwese muri bino bihugu vy'Abarabu, ni iciyumviro canje ariko mumbabarire, yaba abantu barungikirwa amahera yaba n'abatarungikirwa amahera, kira mukozi wese yiyubare kuza arasigarana amahera buri kwezi ijana arigumana ngaho. Egome muri kontra ntiba vyoroshe kuko hari igihe bashobora kukubonana amahera bagaca bavuga ngo ugomba gutoroka, ariko uze wiyubare ugumana amahera 200 ku mufuko, kuko iyo ufise amahera yiwawe hariho ingaruka zimwe amariske amwe adashobora kugushikira kubera ufitiye amahera yiwawe. N'abantu bari hanze inyuma ya kontra, twese tugowamwe inyuma ya kontra, tureke gukora turungika amahera yose, twibuke ko aya mahera turungika ari twebwe tuba twayamyokeye. Umuntu uwo ari we wese nasigarane amahera niburi umuntu ari inyuma ya kontra, niburi amahera 500 ayagumane ku mufuko. Urumva ko bitandukanye umuntu ari muri kontra n'uri muntu uze no nyuma ya kontra. Kuko uri muri kontra aba afise passport yiwe, ayo 200 arashobora kugenda kwivuza bakamukurikirana, hama ibindi kumbure bikamenya Imana, ntibiba bisa na twebwe. Ariko twebwe hari igihe yo senksa uba wagiye gukora ahantu kure, ayo mahera akakudeplasa canke naho ugasanga barakunguruje, mugabo ayo mahera aragufasha gushika kwa muganga no kuronka ukuntu ushobora kwivuza. Abenshi rero turiko dupfa umukeno, Bahati yishwe n'umukeno, uyu wo kuri ofisi yishwe n'umukeno, hari n'uwundi bavuze ngo yaranyereye ngo acaragwa. Abo babiri sinzi ntaco nobavuga kuko nta bintu vyabo birebire nzi, ariko abo babiri Bahati n'uyu yaragiye ejo ababishwe n'umukeno. Bahati yaravuye ku kazi uko amatwa dusumira,
arava ku kazi arahita ahereza amahera umudarara w'umukenyakazi arayatora mugabo ariko aravuga ko agwaye. Ingwara yo mu nda ni ingwara mbi, amagara n'amazi asesekana ibayore. Kandi bishobotse Mugisha, ni ukuri ibi bintu ubivuge, unabivuge no mu Giswahili kugira ngo abakenya bavyumve. Ibi bintu ni ingaruka abenshi bicwa n'ubukene no kubura ico bikorako. Je nicyo kintu numva novuga. Ivyo kuvuga navyo vyuko abantu bicwa sindabihaririye aha birabaho, ariko si bishasha. Gusa abantu baza mu bihugu vy'Abarabu muri kino gihe bikuremo kajya kantu ko kuvuga ngo barungitswe na leta ngo ofisi zirabavugira. Kuva na kera nta ofisi yigeze ivugira umukozi. Niwe upambana ni hari iwawe, vyanse ko upambana ni hari iwawe uca usohoka hanze. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batoroka, niyo ubona abantu benshi bari hanze, abenshi bakavuga ngo bagiye gukora ibidakorwa, egome bariho babikora. N'abandi basohoka bavuga ati reka tuje kugwa hanze, tuje gukora kajya kazi nkako twahora dukora. Ibintu navyo vy'amasumu nukuri ngaha vyaramye barayabaha, bamwe bakivuza, babimenya hakiri kare bakivuza. Hari abantu benshi babiriye ivyo vyamaho. Rero umuntu wari wose ahantu ari nukuri no kwiyubara akamenya ukuntu yitwara n'ata muntu azibira urupfu. Mugabo umuntu wari wese akiyubara akaba afise akanoti kiwe ku mufuko ku buryo ataza kweza amaso ikirere. N'ikimenyamenya nuko niyo babajanye ku ofisi udafise akaroti kiwe ku mufuko inzara irahakwicira. Nico ciyumviro nagomba ndabashikiriza. Murakoze.